ndumiwe iyo umenye ko mpamagaye ibintu sine kuri ngo ndaza ngaha kubera nukukubaha gusa none mani nuri umukobwa nane nisi umuhungu kuje amategeko oya ubona kwije amategeko afite karangamuntu ho ivyo vy'abana batageze no oyo mani nuki numwana atagira yarazingamye ukaramigena ngana cyangwa ifoto no bamugize nabi bani umutipe nuzo musuzugure gusa ngo kwera umubonye uko arashoboye akazi mu gitanda mani okay. Hello bakonzi wa Nyishu Media kuri mukona nice behind camera mukona Bobo. So guys long time taboneka imbere ya kamera ndazi ko ari haba ingorane izi nizi ariko mu buzima nta muntu abura ikintu citwa icangamoto. So ndabakunda cyane kuri support yanyu mwaranshigikiye muramba hafi igihe nayo ndabakeneye nimugeze mu ntererana ndabakunda cyane abakonzi banje n'abakonzi ba Nyishu Media. So guys ndabona umuntu turi kumwe ngaha n'umutumire wanje n'umuntu narondeye jeje nyene ariko umuntu yarondeye umuntu abafise icyo amuronderera bampaye icyo ndamushikiriza nanje irifoke cyo ndabimubwira kuko nanje niko kazi tujeje so refansi mudukurikirana kandi ndabakunda cyane reka tonde tuyaye kwanza mumenye ninde kuko mubona ko nyene sinze kandi first time cyo mumaze kumubona mumenye ni kanaka yituku ameze ku akora iki ameze ku so bite nsa bakwita ni Ange Mora. Okay, ANGEL MORA ndenda kuwudiye shaka gusa abakunze Nyishu Media yuko bokumenya ngo ndamukize abakunze ba Nyishu Media. Hey guys, ndabaramukije mwese ariko bakurikirana Nyishu Media so mumeze fresh. Okay, so Mora long time vraiment ndagukumbuye gute? Ndagukumbuye ndakubwira ikintu ndagukunda n'indirimbo zawe. Wow. Je cyambe ndagukunda indirimbo zawe kuva indirimbo yawe ya mbere usohoye nacintu bagusa ndagukunze. Yeah, thank you. Kuko cyambe ikintu nagukundiye ho ufise voice nziza. Zavre. Ufise voice hamwe yokura n'umuntu ahana ryame bwati ko yosinziriza ari umwana. Rikora kavya. Thank you. So nani koko atiko nice ni wakubwa atiko gufise nziza hari ubwo atiko je ndamaze kumumva Mohal karirimba wogira kapira gatoya gose bakumviriza iryo jiyo ariko ndishime vuga atiko afise ijwi nabone bagasha kuryumva. Okay. Every time mura kumutima warainda gufise oya na komedita urumugisha baby utandukanye n'abagicapu urumugisha baby nuri nk'abandi ariko bana nabivuze ANGEL MORA afise agufite igije ngo ndavuga ati je nice dafise ije je nice utanzi umenyera kuje ariko ndavuga ati ANGEL MORA afise so like voice vraiment afise nice voice afise ije nziza vraiment so ni nkuko gusa abantu usanga dufise impano usanga badakunda kudushigikira mbe ubabwira YouTube channel yabo bavuga ati uko ushaka uko gusupportinga boza gusupportingira hehe bavuga ati ushaka bagufasha gute so channel yanje ya YouTube ni ANGEL MORA nkuko nababwiye mu nkurikirane share comment and like hama twatwiryoherwa cyane kandi bagira na subscribe okay so nashatse tuyage konti ibyo tubanze tuyage imbere yuko ndakubwira ikintu urazi ko utazi ibyo nagomagari nkuri ntavyo ndamyageze so nanje rero kandi sishaka kuza kunshwanira cyangwa ubwati ko ngo nice uri kurantobeza umwanya kuko abantu nkamwe ba star usanga mu kuboneka usanga mugoye kugira boza ngo muraboneka imbere y'amakamera ariko no musiko wanyemera ubwati ko nice nta na kimwe ndaje kandi abonye kuri umuntu utagara vraiment oya like nakwigoreye n'ukuri n'ukuri kubara kandi nakwikunziye kumutagara nakwigore ko nafite byinshi byo gukora gusa mvite ko ndondeye kadamwitaba so merci reka nanjye ndagushikirize ikintu nonoke kuko ndumutumwa yo bagutukana no David kuko ari umudada avuga ati ko ngo ibintu bagutumye ngo yikimubwira manje ari yo kudugiza amabati so numuti paraho umustale niko nomwita the first rapper nani woba sinzira ukuntu mwita kuko akubwira ati ni the first rapper ni romantic boy n'umuntu ashadasanzwe n'umuntu aririmba fresh umutipe bamwitwa EL9 baby yakuntumye ko bwa ati nice ndakeneye ANGEL MORA yuko ushikiriza ubu butumwa uko wari mu bintu byinshi wari mu studio muri no misi yasigaye mu blend dasanzwe kuva hasi hori ya ndimbo yiwe ndo imbogo kabisa enka kuri YouTube mama yangu ubu EL9 asigaye agara ukuntu so ndakubaza right now twaje mu batipe urumva ya mani nico ndakubwiye naenda bizi ko benshi barakunda kushavuzwa so EL9 nguyu
ndazi ko ubutamuzi ni the first rapper 9 baby umutipe atagasi ameze fresh. My Jesus. Ambwiye ko agukunda sana. Yambwiye ko ndagushikeza ubutuma imbere yuko muyaga. Nice. Ubu jewe uragiye uranyiweje fresh urantegereje fresh ngene meze ubona ko je none umutipe nkoyo. Mani ndabizi murabe ubuntu baka ari mwiza kandi afise 28 ndazi nawe ndakuravye nta wowe ufise imyaka 22. Uyu munsi urantangaje mani no kwara natembeye hano hose ubona ko umutipe nkoyo nta bisi mani na mutipe sijira muguhaye niwe yantumye bwa ati ndakene Ange Mora kugende boy yasohoye numvise ndamukunze ngenda akomeho kubera Jumbo mengo arazingamye ukuntu sinzi. Umutipe arakwiye arakomeye niko muri kwifoto. Oh ya mani EL9 ni mwiza. Nagatipe kameze fresh gafite agatayi kabarankoroye nukuri. Mani sindagukoroye naje bantumye bwa ati Ange Mora yende boy yasohoye numvise ndamukunze nice ndakwingize shikiza ubutumwa imbere yaho. Acaraza arasoma izina ryanje Ange Mora ndamukeneye. Ya ambwiye ko nokunda nkabwa ati uramwereka ifoto naho nazo bamuhari ifoto ngizo buhambira hama mu nyuma the first time ya kabiri sho kwahuza mukivuganira iyo menye kumamaga ibintu sine kuri ndaza nga kubera nukukubaha gusa none mani nuri umukobwa nana nisi umuhungu kuje amategeko. Oh ya ubona kwije amategeko afite karanga muntu ho. Ya sinibaza sinzi ko ariko bana yanje we aje okay enani musuzuguriki uyu mutipe sinzi ko akuze sinzi ko ari umwana sinzi basha umuntu banyeretse ni soni kubiba awe baramuzi si yambere ngira kuri kamera babonetse ngira rero enani wo buvuga ati ko mwankiki arakarira muri kumwe yabaye nabona ari ngaha uwo mutipe je sinzi ko akwiye je ne sais pas quoi sinzi ko afite nakaranga muntu nabikubwiye arayifise vema kandi afite 28 aracari muto kumbwizo ivyo vy'abana batageze no uyo mani nuki numwana atagira yarazingamye antuka namigena ngana cyangwa ifoto no bamugize nabi bani ni foto ifoto ya mutagatishije usici no kubwira EL9 n'umutipe akubwira ati the first rap n'umuntu aririmba fresh ni romantic boy yabwira ngo zo kundondera ati ndamukunda Muhammad atwa afite goods yo bakwiranye nduvuga ngo vyo ntubita ku mwanya ndabone we nturi guyi aya antuka nimwona kwicarana nimwona avuga nimwona ndondera mwicaranye nuzoza aya antwa se mutaku mwanya umutipe kubera iki aya ingorane gutazi umutipe nuzomusuzugure gusa ngo kwera umubonye uko arashoboye akazi mu gitanda mani okay ndakubaze ushaka umutuzojera hama ndetse uwo muntu afite karanga muntu ibyo urashaka akazi EL9 wewe ndibaze yo nagushobora no kuguterura naho je atashobora no kunterura umva injuruga ko ushaka guterura iyo guterura antuka no swatuma umviza nice tuvuga ngo twabihagarika atwa uwo muhungu nyimba ro mu EL9 je ne sais pas quoi okay basi wewe kuko abantu baririmbyi ndazi mu kwishurana kenshi usanga muvuga ati mu gucana kapera mu kuririmba munyishurire mu ndirimbo uvuga ati EL9 mu mpera makuru EL9 ikintu wantu mwe nagishikanye uvuga ati ndamukeneye Ange Mora kugende mbo yasohoye numvise nawe kunze nijigiwe Rwanda rikunze uwo munyishurira EL9 akaba ari karakintu kimwe amajama navuze arakwiri uzomuzana tukutane live ibintu kuri kamera jamais pas ça oya sawa ndazi yuko atari byo ariko uwo muhubu tumukambwiye ati EL9 bimeze kunuko hamwe ravye n'ikiganiro bavuga ati nice yashikanye ubutumwa ariko banyishuye uko EL9 umeze fresh hama o watumye ambye ubutumwa bwiwe abantu kasintire voice wawe n'ukuri mbabarire abantu bagira bakwiranye ariko jewe na wewe never urubaho nuri level ya nayo ariko mana we ndakubeshe okay ashmo wowe uri level z'abandi wirabye kwanza uri level z'abandi umva ndabwiye ikintu kimwe antwa uwo mumeke wenyene ntiyemera yagutumye urumva umaze kubura umuntu utuma je ntuburi level yanje deje ibaje vraiment natekane rero natekane agutuma abandi gusa mani yaboneka ko agukunda nice kandi namengamani nta kubega EL9 we ntabahati gukunda office nta mudadato umva yarazungurutse no kwaje muhango ba mane yagukunda okay municane kapera mu kandirimbo umwishura EL9 ntidukwiranye habe na gato ndakurongitse kuri babandi bawe ntidukwiranye habe na gato kinushaka nigi mari nakuri kwiba izujyawe je ryo nkunda izujyawe ni ryari dugoti urakura mu nda rikajamuka birakwiriye antuka urasa suku mugaya me urinzwe n'umutipe arinza tuma uruma kwimera ushobora gutuma
umva wovuga ati uko igituma umwasi 9 yari ko sukoze no kumenyeka kuri iyo foto imba ari uyo onye no kuri ntuzorondera ikindi kiganiro okay basi bari kuvuga ati EL9 ndakeneye uko wasi ayije ayitsiya wenyine kugira tuyage fuko umuntu haza bamu indoba bayimuhe mugapara gutima rega naho abate iyo ndoba bate so na AJ ntabwo dukwiranye like sinzi ko nemubwira ma bana thank you bro ariko never gusanje muhave office nice voice thank you Jukinda kigutuye mama yangu office mbega watanga kurimba kubajyana tanga kurimba kuva kera nkiri umwana Sunday school mama takura umva watanga muri Sunday school bijya byo mishengero Église du Bon Berger okay none ko utavuga ati ko ugomba banzanye uri mama gospel ucikwa ati gende misemo yuko no genda mu bintu by'ubustani ibintu by'ubustani so gospel umuntu wese yamba ikintu kimujemwo nk'ubuje ndishene nka wewe nkabona umuntu aje kuduseva ngatse nabi ndashobora tujya mu ndashaka kumata kwindirimba turashaka kwandika ubuzima canke ikintu tumaze kubamo tumaze kwa tumeteza cyane gose ya so none Ange Moha murwati uko shaka na supporting Ange Moha yo bigenza gute yo kurondera gute wo ushobora gutanga nka nimero ka ndumiwe